nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi aje guha umubonano uwuserukira igihugu c'Ubufaransa hano mu Burundi, Ambasaderi Stéphane Greenberg waserukira igihugu c'Ubufaransa, akaba yaganiriye na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere, aho yamenyesheje ko igihugu c'Ubufaransa gishima intambwe igihugu c'u Burundi kigezeko mbere mu bisata nka vyose, aho yamenyesheje yuko ico gihugu c'Ubufaransa ciyemeje guma kiri hafi y'u Burundi, aho mbere na cane cane izo ndongozi zibiri bakaba baganiriye cane ingene iyo migenderanire yo kwisununura gusumba imigenderanire hamwe no gufashanya hagati y'ibihugu vyacu uko ari bibiri. Aserukira igihugu c'Ubufaransa hano mu Burundi yashimiye leta y'u Burundi ku gikorwa c'iteka ibandanya irangura mu kugarura umutekano mu bindi bihugu, aha cane cane yavuga nk'igihugu ca Somalia na Centrafrique. Musanzwe muzi yuko hariho abajeje umutekano b'u Burundi basanzwe bari muri ivyo bihugu kugarura amahoro n'umutekano. Waserukira igihugu c'Ubufaransa hano mu Burundi kandi yamenyesheje ko ico gihugu kigiye kubandanya gifasha mu bisata vya bisanzwe gifashamwo, aha yavuze nk'igisata c'indero hamwe n'umugambi w'amagara y'abantu biciye mu kigo c'Abafaransa hano mu Burundi bita Agence Française au Développement gisanzwe kiri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yashimiye rero waserukira igihugu c'Ubufaransa hano mu Burundi ku kigoro ku bikorwa igihugu c'Ubufaransa gisanzwe gifasha Uburundi, anamenyesha yuko uko gufashanya kutari kuno musi ko ari kwa kera cane, ko none rero kubandanya. Ni naho mbere yacagira ko amwereka ko hariho ibisata hano mu Burundi birindiriye abanyamitahe bava mu bindi bihugu n'ico gihugu c'Ubufaransa kirimwo, aho yabahamagariye kuzana imitahe yabo hano mu Burundi kugira ngo vy'ukuri ya migenderanire myiza kwa gufashanya bitumbere ya ntumbero yo gufashanya kuri bose ganyaganya, gufashanya kuva ku Barundi kukaja ku Bafaransa no kuva ku Bafaransa kukaza hano ku Barundi. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yakiriye kandi uwuserukira igihugu ca Kenya hano mu Burundi, Daniel Waisiku Wambura, bakaba izo ndongozi zibiri zaganiriye cane cane ku vyerekeye imigenderanire, ubucuti, ubuvukanyi buri hagati y'ibihugu vyacu bibiri, igihugu ca Kenya n'igihugu c'u Burundi. Nkuko mbere munabizi vuba cane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi murazi ko yitavye ubutumire bwa mugenzi we w'igihugu ca Kenya, aho yaragiye kwifadikanya n'abanyakenya guhimbaza umunsi mukuru wabo Madaraka Day. Izo ndongozi zibiri rero bakaba baganiriye cane cane kubandanya bafashanya muri ivyo bihugu, aho mbere bagarutse ku masezerano atari make ari hagati y'u Burundi n'igihugu ca Kenya kugira ngo bayakomeze, ayo nayo ataraja mu ngiro neza, abanashirwa mu ngiro ku neza y'Abarundi no ku neza y'Abanyakenya. Bagarutse kandi ku butunzi, ico twokwita les potentialités buba uburi mu Burundi canke buba uburi muri Kenya, aho bahamagariye abagwizatunga baba Abarundi canke abagwizatunga baba Kenya ko bamwe bose bo kwisanzura bakajana imitahe muri ivyo bihugu, Abakenya bakazana imitahe mu gihugu cacu Burundi, eka mbere n'Abarundi bakajana imitahe mu gihugu ca Kenya. Banagarutse no ku bisata vy'uburimyi, uburimyi hamwe no guhingura ibivuye mu burimyi, tutibagiye n'igisata c'ubutare, aho bavuze ko navyo nyene ivyo bisata ibihugu vyacu ko ari bibiri vyofashanya kugira ngo ivyo bisata bitezwe imbere, kuko vyagaragaye ko aho Kenya yo bigeze mu gisata iki kanaka ishaka kubisumva Burundi canke aho Burundi bwa busumvya igihugu ca Kenya, kugira ngo ivyo bihugu bihaze bihane ubumenyi n'ubuhinga, maze
ababa abarundi canke abanyakenya baheze bazamurane mu butunzi no mu iterambere.